ku bwanje abamenyesha amakuru ba Airtel ntibarira busema. Iyo ngingo ihagarika amafaranga y'induhuro ntiyari ikwiye gufata abakora umwuga wo kumenyesha amakuru. Abo bayahagaritse ngira nuko batazi ingene uwo mwuga ukorwa, kuko nta hususana n'iyindi, kuko aho abandi hageze amasaha yo gutaha baca bitahira. Mumenyesha amakuru we araba ko yahejeje inkuru yiwe ataravye aho isaha igeze. Kugira wumve neza ingene iyo ngingo ibabaje, reka dufate akarorero. Umumenyesha amakuru bamurungitse aho mukuru w'igihugu agirisha inama mu Nyabiraba, nta birometero 50 bishika, ariko azinduka umuseke kugira ntamutangeyo. Agakurikira iyo nama igahera, abandi bose inama iheze baca bitahira, kuko akazi kabo kaba gaheze. Ariko umumenyesha amakuru akazi kaba gatanguye kugira ngo ashobore gushikiriza inkuru yazanye. Aho rero ntituvuze ko ashobora no kugira ingorane z'ubuhinga mu gihe ariko aratosura inkuru yiwe. Kera hahora ingorane z'imashini zo gutosura inkuru, ukandika inkuru yawe igahera, ariko ugaca utonda nk'amasaha nk'abiri urindiriye imashini ya montage. Nizere ko ivyo vyaheze, ariko n'ubundi ingorane z'ubuhinga zishobora kuhaba, ugasanga ageze gusoma inkuru n'ijwi ritagisohoka kuko yumye. Umwe yazinduka ryajoro ashobora gutaha saa 2 z'ijoro canke saa 3. Aho niyaciye aronka ingene ataha, kuko murazi ko n'imiduga ya Airtel batari kirenga. None uyo muntu yazindutse akageza saa 3 z'ijoro atarakora ku munwa, aho koko mumva barira busema. Ndumva ari no guhungabanya agateka kabo. Uravye n'ubukene buhari, ubu sinibaza ko abamenyesha amakuru boshobora kwirongera iyo mpamba igihe cyose babatumye. Niba bashaka ko akazi gakorwa, ubushikiranganje bubajejwe canke mbere n'abatwara Airtel bari bakwiye gusigura neza ko badakwiye gufatwa nk'abandi bakozi ba leta, bakabatekerera induhuro yabo, ntibarindire ko bamenyesha amakuru barinda kugwira isari ku kazi kubera inzara.